Mu ntumbero yo kworohereza mu vy'inyigisho abana bafise ubumuga bwo kutabona bafashwa n'ikigo Fondation UWIRAGIYE biga kw'ishure Ecofo PENN BLIND SCHOOL bw'ico kigo nyene. Urongoye ico kigo umupfasoni Sylvia UWIRAGIYE yarashikirije kuri uwu wa gatanu abigisha b'abo bana ibitabu vyanditswe mu buryo bworohereza abo banyeshure. Umuyobozi w'iryo shure akamenyesha ko ari akarusho kanini mu bijanye n'ubumenyi bw'abo bana. Tuvyakiriye neza cyane, mbere urumva ushima bigira n'ico bizotwungura ni twebwe twari tuzi ko tubikeneye gusumba. Ni naco gituma twafashe umwanya wo kubitegura no kugira ngo bishobore kuboneka. Rero ico bizodufasha nuko tuzoshobora kugenda neza muri programme, na cyane novuga nti kugira ngo umwanya wadusize dushobore kuwushikira canke kuwuronka, dushobore kugenda neza kuri programme nk'uko abandi basanzwe babikora. Kuko ubu natwe tuzoba dufise ibitabo dusoma n'ingoga nk'uko nababona basanzwe basoma. Abigisha bizoborohera, abanyeshure bizoborohera kuko baca bisomera amanote, niko nobivuga, mu bitabo zo gushigikira ivyo baba bigishijwe mw'ishure. Kubw'ivyo rero twebwe turabona yuko hariho akarusho kanini ya cyane muri ivyo bikorwa. Uwarongoye Ecofo PENN BLIND SCHOOL agasaba leta ko yobashigikira mu bijanye n'ibitabu n'imashini nyabwonko, na cane mu gutegura ikibazo ca leta kugira ngo n'abo bana bategure ico kibazo co kimwe n'abandi. Ico twifuza ko leta yodufashamo nuko yoraba uburyo itworohereza kugira ngo na cane nk'igihe hageze gukora bene birya bibazo vya leta, kuko vyovyo biba biteguwe mu buryo bw'ababona. Bashoboye twifuza yuko bo bidutegurira mu buryo bwa braille bw'abatabona kugira ngo babitse babikore bitagoranye cyane, kuko ubundi ikibazo kihari nuko badashobora kubiduha ngo dushobore twebwe kubishira muri braille hakiri kare. Urumva ivyo ntibikunda. Ico rero uca wumva yuko ari kibazo. Mugabo twifuza ko boturonkera abahinga bashobora kubihindura, hanyuma bakaduha natwe ibibazo biri mu nyandiko twebwe dushobora gukoresha nk'uko nababona baba babironka mu nyandiko bashobora gukoresha. Hanyuma kandi sinivyo gusa, ni imashini zo kwandika bene ivyo bitabo, kuko si imashini yariyo yose. Leta ituronkeje bene izo mashini zo kwandika, ari nk'imashini nyabwonko canke izi imprima zisohora, zo gushirizaho kudufasha cyane.